bagire beranda mukuri kuko ijambo ryawe ari iry'ukuri. Duhamagariwe kuba mukuri kw'Imana. Aha twotahura ko kuba mukuri kw'Imana ari kuba mw'isi utabayeho nk'uw'isi ngo ugenzwe n'umwina w'ivy'isi, hanyuma uganzwe n'ingeso z'ab'isi. Kuba mukuri kw'Imana ni ukwemera ko Imana ikugumya. Duhamagariwe rero kuva hasi tukagira umwete w'ubutumwa. Ekleziya ya Kristu n'umuryango w'abana b'Imana, nitwubaka uwo muryango tuwukunda, tuwiyumvamwo, tuwuteze imbere turi kumwe, atawusigariye. Bagire beranda mukuri kuko ijambo ryawe ari iry'ukuri. Bavukanyi, kuri uno munsi turiko turahimbaza ibanga ry'ukwatira izi ntore ziri imbere yacu mu bupatiri no mu budiyakoni, dushikirize n'ibice biganisha kuri iryo banga ry'ubusaserdoti. Twahisemwo kuzirikana ca gisabisho c'umusaserdoti mukuru Yezu Kristu. Murabizi ni igisabisho yashikirije Imana se ahijeje gusangira n'abigishwa biwe ubwa nyuma. Ico gisabisho kiri mu gice kiva ku kigabane ca 13 kigashika ku kigabane ca 17. Abahinga mu byo kwiga ijambo ry'Imana bakaba bacise igitabu c'ubuninahazwa. Twasomye ikigabane ca 17. Ico gice ciswe igitabu c'ubuninahazwa gitangura kitwiganira aho Yezu yasangira ubwa nyuma n'abigishwa biwe, kigahereza ku kigabane kitwereka Yezu yazutse abonekera abigishwa biwe. Ibigabane bitangurira ico gice bihera ku kigabane ca 13 aho Yezu yoza ibirenge vy'abatumwa biwe imbere yuko Yuda ahemuka, gushika ku kigabane ca 16 aho Yezu aremesha abatumwa biwe abamenyesha ko azobarungikira mutima mweranda umuhoza. Muri ico kigabane ca 16 Yezu araremesha abatumwa biwe ababwira ko batoba mu maganya, ahubwo ko boba mu kanyamuneza kuko ivyo Yezu ariko arabategurira aragatangaza. Mu kigabane c'17 twashikirijwe no munsi niho dusanga ca gisabisho kirekire Yezu Kristu ka musaserdoti mukuru yahereza Imana se ariwe Data, amusaba ngo abigishwa biwe bareme mu bumwe kandi bahezagirwe mu kuri. Ico kigabane kiduhamagarira kuzirikana ubumwe bwuzuye buhuza Yezu na Mana Data, umuntu yoshiramwo na Yezu na mutima mweranda, hakaba rero n'ubumwe bwa Yezu n'abatumwa biwe, Yezu n'abazomwemera bose. Muri Yezu Kristu niho dukura ubuzima bwuzuye, ari nabwo yaje kutumenyesha no kurangura. Iki gisabisho c'ubumwe bw'abakristu Yezu yagishikirije mu gihe gihambaye rwose, igihe gihambaye c'ubuzima bwiwe. Muribuka ko ingabo zizanywe na Yuda zaciye zimufata zikamuhohotera ijoro ryose. Urubanza ruba ruratanguye, urubanza ruteye agahinda. Baramumaramaza, baramwambika ibara, baramwambura agateka, bahava bamumanika ku musaraba aho yahavuye acikanira mu masaha 9. Ivyo vyashikiye Yezu vyarateye ubwoba abigishwa biwe. Igihe kiva ku rupfu rwa Yezu gushika ku munsi wa Pentekoti cabaye igihe cyo kuzirikana
cyafashije rwose abatumwa gutahura no gukomera mu kwemera. Umuzo wa mutima mweranda ku munsi wa Pentekoti waje nk'ubutsimbatazi kwemera ngo abigishwa batahure ibyo Yezu yari yarababwiye byose. Umwe Petero yari yatekewe n'ubwoba igihe bariko baraburanya Yezu, akanubahuka kumwihakana inshuro 3. Niwe yavuye arema, akaba intwari mu gushingira intahe Yezu no mu kurongora bene wabo, abumvisha ko atawa Kristu yogira isoni zo gushingira intahe Yezu, canke ngo agira isoni zo kubabara ku bwa Yezu Kristu, ko ahubwo umukristu yogira isoni kubera ibikorwa bibi by'ubwicanyi, by'ubusuma, by'ubugizi bwa nabi no gukwiza ibinyoma. Kuri uno munsi rero bavukanye, turiko turasaba Imana ngo itwungire ubumwe, yongire ubumwe aba basaserdoti, kandi itugire beranda mu kuri, igire aba basaserdoti beranda mu kuri. Turiko dusaba ngo ababatirwa Imana ibagabire ingabirano ziwe, bagire beranda mu kuri. Umutumwa Toma azazaniwe n'ivyo Yezu ariko aravuga igihe yariko arabwira abatumwa biwe ko ari mu kugenda kubategura ibibanza mu ngoro kwa Data, akavuga ati kandi aho nja murazi inzira ijayo. Toma yari yaciye amubwira ati Mukama, ntituzi yuja inzira irorayo twoyimenya dute? Yezu yaciye amutomorera ati jewe ndi inzira, ukuri n'ubuzima, ntawuja kwa Data atanciyeko. Uko kuri rero Imana yotugiramwo beranda ni Yezu Kristu, niwe kuri, kuko ariwe agenza byose kumwe na Data na mutima mweranda. Niwe kuri kuko ari mweranda. Imana niyo nyeranda, niyo nyene ukuri, niyo kuri, niyirema, niyitanga ubuzima, niyo umuntu ashobora kwishimikiza adatirigana ngo ahababuke. Imana ni nyeranda kuko atahihuriye n'ikibi cyangwa ubukozi bw'ikibi, niyo bwiza bwuzuye, niyo rukundo ruzima. Yezu Kristu niwe kuri, biga yigishije nivyo kuri. Abatumwa bahamagariwe kugirwa beranda, ivyo bigashoboka kuko Imana ibiyegereza nabo bakayikundira. Baba beranda kuko binjiye mu rukundo rw'Imana, bakarangwa no kuyigamburukira. Abaranguye ryabwirizwa rya mbere ry'urukundo nibo batoranya ubweranda, kandi bamenye Imana yo kuri. Yezu yatomoye iryo bwirizwa rikuru agira ati urakunda Umukama Imana yawe n'umutima wawe wose, n'umushaha wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose. Yongera ko ati urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Uranguye ayo mabwirizwa abiri yoshimikiriro ry'itegeko ryose uko ryakabaye, uwo niwe aba ariko aragendera mu nzira y'ubweranda, kandi akamenyera ukuri, yongera akugendera. Gutyo niho umukristu ashobora kugira ubuzima bujanye n'ubwa Yezu Kristu, akigana Kristu, atunganya ubuzima bwiwe mu kwakira inzira y'ubweranda iva ku Mana. Ukwemera ukugororokera Imana no kugendera ivyaranga ubuzima bwa Yezu Kristu nivyo bituma umuntu agendera mu kuri, atumbera inzira y'ubweranda. Umuntu akujije muri we ako karangamutima niwe ashobora kuba by'ukuri inzira Imana icako mu gushikiriza abantu urukiza, nk'uko twabiyagiwe mu gisomwa c'umuhanuzi Izaya.
uwo muntu niwe aba ari umushikiriza w'inkuru nziza, kuko ashobora kuzana uruhoza n'umwizero udatetereza, agatabara abateshejwe izabo. Niwe ashobora kwerekana ukuntu Imana yitaho intabwa. Ivyo abishobora kuko aba ari kumwe na Yezu, yatweretse ukuntu arangura uwo mwitwarariko, akerekana gutyo akaranga k'Imana y'urukundo. Aba bagira ngo batirwe uno munsi bameze nka Tito. Tito ahamagarirwa kubera akarorero keza abemera, akabigira nk'umusuku mwiza wa Kristo, nk'umugenzi wa Kristo. Ivyo bikabonekera mu mvugo, mu bikorwa, mu rukundo, mu kwemera no mu butore bw'umutima. Pawulo mweranda ahanura umwigishwa wiwe Timote kugendera mu kuri kw'ingabirano ahamagariwe, kuguma agendera iyo ngabirano yamushwaye igihe Pawulo yamugaranzurira kw'ibiganza n'abandi bakurambere mu muryango w'abakristo. Kandi Timote ahamagariwe kuguma atera imbere, ntaguma akirimbira hahandi nk'isekuru ngo have yiyibagira. Kuba umunywanyi wa Kristo niko kumuremamwo ubuzima budahera, nabwo bukaba bushingiye ku kumenya Imana rudende y'ukuri, umuntu akamenya n'uwo yatumye ari we Yezu Kristo, gutyo umuntu agaca agira ubuzima buninahaza Imana. Aka karanga sako umutumwa umwe ku gatwe kiwe nk'uko yoba ari nyamwigendako, wagire ngo jewe ndi patiri mukuru, ni jewe mbazwa vyose, nta wundi mpaneza, canke ngo jewe ntibindaba kuko si jewe babihaye kandi abona ibintu biriko biramupfana. Ubutumwa n'ubw'umuryango wa Ekleziya bushingiye ku bumwe bw'Imana n'abantu Yezu Kristo yaje kutwatiramwo. Nibwo bumwe Yezu Kristo adusangiza. Ngubwo bumwe abahamagarirwa ibanga ry'ubusaserdoti mu ntambwe zabwo zose basangizwa, gutyo bagakomera mu buvukanyi hamwe na Kristo, bagasangira nabo nyene umuvukano nk'abadiyakoni, abapatiri n'abepiskopi batiwe muri mutima ngo basangire ibanga na Kristo. Nta nyamwigenda ko abaho muri iryo banga. Nari nabivuze mu mwaka uheze, nta vyo gutanguranwa, nta vyo gusiganwa, nta vyo kurerekana. Umuntu ariko ahahamira inyungu ziwe. Umwe wese asangira n'abandi akanyamuneza n'amananiza y'ubutumwa, agahimbarwa no kuremesha imiryango mizima, ahereye ku muryango w'abasaserdoti babana no mu miryango y'abana b'Imana muri Ekleziya. Agakunda abashinzwe, akabitaho, akabumviriza, akabasabira, akabakorera, akabaremera umwizero awuremesha, akabitaho, eka akabashikiriza mu mwizero Imana nzima, gutyo akabatanza intererano mu iterambere rirama rya zina muntu wese ari mu muryango w'abakristo yashinzwe. Papa Leo w'14, uyu mupapa dufise ubu, umunsi mukuru w'umushaha mweranda wa Yezu wo mu mwaka uheze, gira bamwe baravyibuka, yarahanuye abasaserdoti ababwira ati ntimutekerwe n'ubwoba kubera intege nke zanyu. Umukama ntarondera abasaserdoti batagira gatosi, akeneye abafise umutima wicisha bugufi, barondera guhinduka ku mutima kandi barondera gukunda abandi nk'uko Kristo yadukunze. Ngakurya ko umutumwa Timote, abatumwa bubu duhamagariwe kuba mukuri kw'Imana.
aha twotahura ko kuba mukuri kw'Imana ari ukuba mw'isi utabayeho nk'uw'isi ngo ugenzwe n'umwina w'ivy'isi, hanyuma uganzwe n'ingeso z'ab'isi. Kuba mukuri kw'Imana ni ukwemera kw'Imana ikugumya, ukarema mu bumwe hamwe nayo, ukaganira nayo mu gisabisho, ukayihanuza, ukayitura ubuzima urimo. Kuba mukuri kw'Imana ni uguherekeza Yezu Kristu aho ariko arasubiza agateka boro abarwaye, abagendana ubumuga, aho ariko arasubiza agateka abihebuye, abakengerwa, abasahurwa utwabo. Kuba mukuri kw'Imana ni uguherekeza Yezu aho ahoza abafatwa ku nguvu bagahohoterwa, ababura babo ntibamenye n'iyo bazimanganiye, abahamwa bahoga ubutungane, abazira guharanira agateka k'Imana n'agateka kazina muntu, abahagararira ijambo ry'ukuri mugabo bakarizira. Duhamagariwe rero kuva hasi tukagira umwete w'ubutumwa. Ekleziya ya Kristu ni umuryango w'abana b'Imana, nitwubaka uwo muryango tuwukunda, tuwiyumvamwo, tuwuteze imbere turi kumwe, atawusigara inyuma, atawukwega ibirenge. Kuremesha ekleziya no kuremesha igihugu bihera mu ngo no mu miryango. Nituhakabure rero tuhakomeze, imibano mito mito Kristu nireme, ihimbare nka ya mibano y'abakristu ba mbere basangira ibibatunga, bakaremeshanya, bagasangira igisabisho, bagatangarirwa, abababona bakabarata bavuga bati eheraba ukuntu bakundana. Iyi nzira twaba twibaza biragoye ntishoboka, ariko turafise n'abantu muri twebwe bashobora kudushingira intahe kwishoboka. N'abantu bariko barahimbaza yubile uno mwaka. Ngira mwaravyumvise yuko uyu musenyeri Yohani Ntagwarara uno mwaka ariko arahimbaza imyaka 50 ari umusacerdote. Tumufashe gukeza Imana. Yarameze nk'aba turiko turahezagira uno munsi kwigenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani mu 1976, kandi ngira hari yimugera. Hariho na Musenyeri Theogene mu Burundi, nawe nyene uno mwaka ararumije imyaka 50 mwibanga ry'ubusacerdote. Tumufashe gukengurukira Imana. Hari kwigenekerezo rya 22 ukwezi k'umunani mu 76. Hariho na Patiri François Xavier Nizigiyimana, patiri mukuru kuri katedrale, nawe nyene uno mwaka ariko arahimbaza imyaka 25 mwibanga ry'ubusacerdote. Tumufashe gukengurukira Imana. Iyo nzira rero ntawo kwihebura, irashoboka kandi irahimbaye. Ababaza kwatirwa nimukunde tubasabire, bazokenera ubukomezi bwa mutima mweranda. Nico gituma dusaba ko bokomezwa n'ingabirano za mutima mweranda, umutima w'ubwitonzi n'uw'ubwenge, umutima wo guhanura n'uw'ubutwari, umutima w'ubumenyi n'uwukubaha umukama. Nitubakunde, dukunde abasacerdoti bacu, tubasabire, tubengenge tubatumbereza inzira y'ukuri. Nidusaba Imana iduhezagiririza intore ziri imbere yacu, yongere iduhezagire twese, maze iki gihe cerandi duhaye
kibandanye kitwubakira ekleziya yacu, umuryango wa diyoseze, kitunagure, kidukomeze, kidusubize itoto mu bukristo bwacu no mu butwari dutegerezwa kurangurana ubutumwa bwacu. Imana rero nitugire beranda mukuri, Imana nirabe ryiza bagira ngo batirwe, Imana nini nahazwe imyaka yose, namwe mwese mwame mu migisha y'Imana.